Haleluya. Rero bene data, igihe tugezemo nico gushima. Haleluya. Tugeze mu gihe ciza cyo gushima. Pawulo niwe yabwiye abikolosayi hariya mu gice cya 4 ku murongo wa 2 ngo mukovye mu gusenga, ngo mukubemo maso mushima. Haleluya. Rero twarafashe umwanya aho twasenze tubishize kumwete. Haleluya. Dukovya, dupersevera, tubandanya. Haleluya. Iki gihe rero tugezemo ni igihe cyo gushima, kuba maso mu gushima. Twarakobeje dusenga, ariko hageze gushima tubibere maso. Haleluya. Tubibere maso. Bisigura ngo hari icyo twakiriye, hari icyakoretse. Haleluya. Ubundi nimba atacyakoretse bisigura ko mu kwezi kw'icumi tutazogaruka ngaha. Sizi ko vyumvikana. Abazogaruka n'abantu bemeza ko hari icyakoretse mu buzima bwabo. Nibo bazosaba gufata iminsi 30 bahevye vyose kugira ngo basenge. Ariko abantu atacyakoretse, ivyizigiro vy'uko bazogaruka mu kw'icumi ni bike. Haleluya. Nico gituma gushima dukwiye kubibera maso. Haleluya. Ubere maso gusenga, ubwira Imana. Ubere maso gushima, ubwira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma ijambo tuza kuvuga uyu munsi ari ijambo ritubwira umunezero. Haleluya. Umunezero. Ino ndwi twaganiriye ku ijambo rikomeye rivuga kwiyegurira Imana. Twarerekanye igituma iri jambo twashimye yuko ribamo turiko turarangiza. Haleluya. Nuko inyuma y'ibi bihe turahamagarirwa kubandanya ibihe byacu n'Imana. Yesu ashimwe. Rero ubu wiyeguriye Imana. Tumaze iminsi 33, mugabo ivyawe bishobora kuza ku munsi wa 34. Haleluya. Rero kwiyegurira Imana si uko iminsi 33, ariko ubuzima bwacu nubwo abiyeguriye Imana. Haleluya. Twarabibonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo twaguzwe igiciro. Yesu Kristo yatanze ibiguzi kugira ngo tube abiwe. Turamwegukira. Haleluya. Sakagobero. Amaraso yiwe yaduhaye umwidegemvyo kuva mu cyaha, aduha umwidegemvyo wo kwimatanya n'Imana. Haleluya. Ariko kandi twagize ibihe byiza ejo haheze, ibihe byo kuzura mpwemu yera. Haleluya. Kuko kwiyegurira Imana bidutwara gutwarwa na mpwemu. Haleluya. Aho tutaba tukigendana n'Imana mu bintu bigarukiraho ubwenge bwacu butahura, ariko aho twibira mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ico gituma tugeze mu mwanya wo gutangura kwegeranya amashimwe yacu. Wegeranye amashimwe yawe. Ijambo tuganira n'amajambo ari hano muri Habakuki gice cya 3. Habakuki gice cya 3 ku murongo wa 17. Haravuga ngo naho umusukoni utocurika, naho umusukoni utoshurika, n'imizabibu ntigire ico yama, n'umwimbu w'imyelayo ukabura, n'imirima ntiyera indya namba, n'umukuku ugahenebera cyane ugaherengetera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu ruhongore cyane mu rugo. Naho nyene jewe zonezerwa Uhoraho, mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. 19.
uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi azoma kugendagenda ku dutwe tw'imisozi yanje. Vyahawe umukuru w'abaririmbyi baririmbisha inanga zanje. Aleluya. Rero ano n'amajambo Habakuki yavuze. Tugarutse aha ku murongo wa 18 aravuga ngo naho nyene jewe zonezerwa uhoraho, mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. Aleluya. Rero hano nakuyemo ijambo ry'umutwe rivuga ngo gira umunezero mu Mana yawe. Gira umunezero mu Mana yawe. Yesu ashimwe. Aleluya. Rero Habakuki ni umwe mu bavugishwa babayeho mu gihe Abisirayeli bari mu bibazo. Abisirayeli bari bababaye. Habakuki nk'umuvugishwa w'Imana akagira umubabaro mwinshi aravye ikibi ubwoko bw'Imana bwariko burakorerwa. Kuko ngico gihe ng'Abisirayeli bari barataye amabwirizwa y'Imana, bari barataye ivy'Imana ibashakamo. Imana irabareka, ihanga canke ubwami bw'i Babuloni bubagira ko amanyama, bubatwaza itunu n'ubuja, babagirira nabi cane. Ibi rero uriko urasoma mu gitabo ca Habakuki mu gice ca mbere niho ubona umubabaro yari afise, yerekana ingene ihanga rya Babuloni ryafashe ubwoko bw'Imana bakabugira abaja. Bigina ibintu vyabo, babatwara ubutunzi, barabacinyiza, babatwara umunezero, barabanyaga, basigara barabatungiyeko, nabo basigara bagowe bari mu mibabaro. Icyakurikiye nuko Habakuki igihe ivyo vyamubabaza, nuko tubona isengesho ryiwe ari isengesho rimeze nk'iriburanya Imana. Arahana adatahura gute abapagani, abanyamahanga, abantu basenga ibigirwamana bashaka kugira umunezero bagahimbagwa hejuru yacu igihe abagororotsi b'Imana bamerewe nabi. Habakuki hari ico yari yirengagije. Azi ko ubwoko bw'Imana imbere y'Imana bwemewe, mugabo Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha. Ni gute abanyamahanga bogira umunezero bakagira sikse hejuru yacu, ariko ubwoko bw'Imana, abagorotsi b'Imana bakaguma baremvye. Turabona aha mu gice ca mbere, Habakuki igice ca mbere ku murongo wa 3 havuga ati, niki gituma unyereka ibigabitanyo ukitegereza ivy'inzigo? Ibi ni ivy'inzigo z'abanyamahanga ku bwoko bw'Imana. Kuko ukugesezwa n'umuryano biri imbere yanje, hakaba n'imitongano, kandi havyutse n'ibihari. Tubona rero Habakuki ameze nk'uwubaza Imana, ameze nk'uwereka Imana kadatahura igituma Imana yoreka ibintu bikamera gutyo. Ariko Habakuki ico tubona nuko uko Imana yagiye iramwihishurira, yagiye aratahura Imana mu bundi bwiza. Yagiye aratahura yuko Imana itagira karimbi. Yagiye aribona we nk'umuntu avuga ati, je suis un être limité, mais Dieu par contre il est illimité. Alléluia. Atahura ubukuru bw'Imana burenze cyane.
Nico gituma tubona aha gushika mu gice cya gatatu, tubona Habakuki yarahindukiye akava mu kuburanya Imana, ahubwo nawe atahura yuko ibikorwa vy'Imana niyo bimetriza, ibikorwa vy'Imana niyo bitahura, niyo buranya Imana ngo Imana imuhe umuco ku gikorwa cyayo. Ivy'Imana ikora biri mu bwigenge bwayo. Haleluya. Nitworonka umuco ku budahangarwa bw'Imana. Imana JS souverain, ifise igikorwa yikorera, imenya n'ingene igikora, ikamenya n'ingene izokibandanya. Ivyo Habakuki amaze kubitahura, yizigira Imana, ashira ivyizigiro mu Mana hagati mu bihe abona bariko baracamo bigoye. Nico gituma tubona aha ku murongo, c'est comme une conclusion. Aha mu gice cya gatatu aha twasomye ku murongo wa 17, ni nk'uko tubona ariko arakuramo isomo. Ibibazo biracari kwa kundi, ibihe biragoye, barakubititse, nta vyizigiro, nta Mana bakibona, ubwiza bw'Imana ntabwo. Ariko tubona Habakuki aha yatahuye Imana, niho avuga ngo naho umusukoni utoshurika, n'imizabibu ntigire ico yama, n'umwimbu w'imyelayo ukabura, n'imirima ntiyere indya namba, n'umukuku ugaherengetera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu rugo. Hano Habakuki arakora ku vyerekana ubutunzi bwa Isirayeli. Aha tubona muri uyu murongo avuga ivy'agaciro mu mateka y'Abaheburayo, kuko igitegwa ca aha bavuze imisukoni, elayo, imizabibu, inka mu ruhongore, inka mu mukuku, umukuku n'inka nyinshi. Ibi bitwereka iki? Ni nk'uko wovuga igitegwa njabukamazi mu Burundi ni ikawa. Naho mu Burundi hatoboneka ikawa, ntihaboneka icayi. Izahabu ngaha twe nazo dufise, mugo ziriko ziraboneka. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo Habakuki asa n'uriko arerekana ivyizigiro vya Isirayeli mu buryo buboneka, mu buryo akavuga ati naho ivyo duhagaze ko nk'abene gihugu b'i Buyuda naho vyokugwaho. Haleluya. Burya hari igihe umuntu yumva ko azokuvura les factures à la fin du mois, akavuga ati uku kwezi ajya amafaranga ngufitiye niho nzoyaguha, kuko nzoba nahembwe, nzoriha amafaranga y'ishure y'abana uku kwezi guheze ko ndabizi nzoba urashaka no kuja kwa directeur ku ishure ry'abana ukamubwira directeur nukuri unyihanganire abana ntuswe kubasohora, ariko uku kwezi mu maro 25 amahera azoba yagiye ko nukuri nzoca nza ndihira abana. Nukuvuga ngo hari igihe umuntu ashira ivyizigiro kubifadika. Tubona rero Habakuki ariko arerekana ati ubundi ubutunzi bwacu, ubundi ubutunzi bw'Imana, hariho uburere uri bukura butemberera, umuhana wifise utegeza kusangamo ikintu kigaragara mwako karere. Hari akarere ugeramo ugasanga umuhana wose winjiyemwo urimo inka, ituma ibimwe mugabo bafise iraro ry'inka imwe.
iyo nka imwe rero aba ari honneur pour cette maison, kuko idahari n'abanyuma ku musozi. Yesu ashimwe. Rero tubona Habakuki ariko arerekana yuko naho iby'ubu bwoko buhagaze ko bwimbura bukagaragaza ko bwifise, naho ibyo vyokugwaho. Aleluya. Sinzi nawe icyo wovuga ngaha ati naho iki cokugwaho. Umwe wese arafise ngaha nawe icyo yovuga. Nigikubona naho cokugwaho, woheza ukavuga ati aha ku murongo wa 18 ngo naho nyene. Aleluya. Mu yandi majambo ivyo bintu bidahari, c'est le chaos qui s'installe. Mugabo tubona ngaha Habakuki avuga ati naho nyene jewe nzonezerwa Uhoraho, mimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. Aleluya. Nukuvuga ngo iri jambo rirakomeye rivuga ngo gira umunezero mu Mana yawe. Yesu ashimwe. Gira umunezero mu Mana yawe. Iyo bavuze kugira umunezero mu Mana yawe, ni gushira, urumva nukuvuga ngo ni gushira ibihe byo nugushiraho ibihe byo guhimbagwa muri wewe naho hanze vyanse. Ni gushiraho ibihe byo guhimbagwa mu Mana yawe naho hanze vyanse. Aleluya. Mu yandi majambo, ivyozanye ibihe byo guhimbagwa bigaragara katavyo ibintu vyanse. Kontra igira ihere. Simbona ingene bizogenda. Uruhagarara rw'ingwara, uruhagarara rw'ibihe hanze vyanse. Rapport medicale ivuga urupfu. Kumbura ufise ideni rya banki nubona ingene ugiye kurivamwo, hanze vyanse. Haleluya. Rero kugira umunezero mu Mana yawe n'ahantu ushiraho ibihe byo guhimbagwa. Yesu ashimwe. Ninde abishiraho? Niwe ubishiraho. Alléluia. Burya la joie dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. Ni gikorwa cacu. Kuko burya umunezero ugiye mu Bigalatiya igice cya 5 ku murongo wa 22 baravuga ngo ivyo mpwemu yama ngo n'urukundo, amahoro n'umunezero. Ngo umunezero ni camwa ca mpwemu yera. Haleluya. Nico gituma uwo munezero, haleluya, kugira ngo uwo munezero uze hari ico utegerezwa gukora. Nico gituma naho ivyo hanze vyogaragaza ko atavyizigiro, naho ibihe vyoza ata mutekano bitanga, naho hanze hoba hari ubwoba, hakaba hari ubugaragwa, hakaba hari ibitero, hakaba hari ubwoba, hakaba atavyemeza ejo, hakaba atabihari vyo kugutunga, ukaba vy'ukuri wahagurukiwe, ukaba ufise opposition, utabona ingene izokuva imbere, hahandi bidakunda nuko usohoka ngo uje hanze. Hanze nta vyizigiro vyo kubaho bihari, ariko umunezero ni camwa ca mpwemu yera. Shiraho ibihe vyo guhimbagwa muri wewe naho hanze vyanse. Aleluya. Yesu ashimwe. Abizera turashobora kubaho tudafise umunezero, tukabaho tubihiwe, tukabaho tutaryohewe. Kubera iki? Habuze gutahura yuko la joie c'est notre responsabilité. Umunezero ni gikorwa cacu. Gute? Mu Bifilipi 4 umurongo wa 6 wa 4 gushika ku murongo wa 6. Mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi
mbe birashoboka ko tunezerwa iminsi yose? Ijya verse irimo ubutunzi bwinshi. Ni ukuvuga ngo abonezerwa mu mwami wacu iminsi yose si abantu vyaguye ko gutyo. Mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Manuka 5. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari hafi. Icerekana ko umuntu anezerewe n'ubugwaneza. Icerekana ko umuntu adafise umunezero, atamerewe neza, n'amajambo y'amashuti, n'amajambo y'amakofi. Erega umuntu ashaka kugukwita amakofi y'amajambo, amashuti, imigere y'amajambo, amajambo akorora. Mamagi mugatekereze. Mamagi, silence en classe. Haleluya! Ubugwaneza bwa burya ubugwaneza ni le fruit de la joie. Iyo umuntu anezerewe yishura neza. Iyo umuntu anezerewe ahari abantu bumva bomwegera. Ariko umuntu abihiwe afunga isura ku buryo n'abantu agira attitude, agira inyifato zirukana abantu. Ariko umuntu afite umunezero agira inyifato zihamagara abantu. Rero turabona yuko ku murongo wa 6 avuga gutse: nimugire icyo mwiganyira hagati muri vya bindi vyo hanze. Imyelayo ntayo, inzabibu ntazo, umukuku ntawo, inka nazo. Tujya tuntu twangoye gufatana. Nahatabyo nimugire icyo mwiganyira, ariko muri vyose ibyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no guke. 7 Longo w'indwi, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Alléluia. Yesu ashimwe. Avant la joie, il y a l'action. Quelle est l'action? C'est la prière. Umunezero ku muntu wese yakiriye Kristo Yesu urawuryamanye, uri nawo, uri muri wewe. Nimba wizera ko mpwemu yera yaje kuba muri wewe, hari umunezero muri wewe. Ariko umunezero urakeneye kuba manifest. Haleluya. Urakeneye kuza habona. Aho uzana ubugwaneza, ukazana ubwitonzi, ukazana kuba umuntu ari sympathique, simple, bikazana kuba umuntu vy'ukuri hanze ariko arabaho amerewe neza, naho hanze vyanse akagira umunezero uva muri we. Uwo munezero ngo uvahe? Uwo munezero uva mu kwegera Imana, mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Haleluya. Abaroma 8:35 gushika ku 39. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, canye n'ivyago, canye n'uguhamwa, canye n'inzara, canye n'ukwambara ubusa, canye n'ukuba mwirinde, canye n'inkota. Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza nabikekeranya yuko naho goba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoza, canye ubushobozi, canye uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Bene data,
umunezero, haleluya, wa mpwemu ni bande bawuronka? N'abantu bahisemo kwiyegurira Imana ku munsi ku munsi. Iyo turiko turavuga kwiyegurira Imana, haleluya, kwiyegurira Imana gutuma tuba hejuru y'ibihe. Biciye muri wa munezero Imana yashize muri twebwe muri mpwemu yera. Haleluya. Ntaco dutandukanya n'urukundo rw'Imana ruboneka muri Kristo Yesu. Ntayo bamarushwa, kuba mwirinde, kwambara ubusa, inzara, guhamwa. Naho ivyo bibazo bimeze gute, menye neza ko ataco dutandukanya n'urukundo rw'Imana ruboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Bene data, iyo twiyeguriye Imana mu gusenga no mu kwinginga no mu gushima, hari umunezero, haleluya, uva muri twebwe bigatuma hanze habaho ibihe byo guhimbagwa bivuye muri twebwe. Yesu ashimwe. Imana igira neza bene data. Gira umunezero mu Mana yawe. Ngivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Rero uyu munezero bavuga si bigumbagumba. N'umunezero tugira mu bihe bigoye. N'umunezero tugira igihe hanze atakitwemeza kejo tuzoba duhari. N'umunezero tugira hahandi vy'ukuri amakuru yacu yamenyekanye. Hari igihe ivyawe birengera kuba ivyawe, ahubwo ugasanga vyagiye hanze. Ariko kubera muri wewe hari ibanga. Ibanga ufise ni ibanga ryo gusenga. Kubera ufise ibanga ryo gusenga, ukamana muri wewe ibihe, haleluya, bizana guhimbagwa. Ico nari numva novuga ngaha nuko uyu munezero canye uku kunezerwa mu mwami wacu ni igikorwa cawe. Bifatanye n'igikorwa cyo kwiyegurira Imana buri munsi buri munsi. Ikindi bavuze ngaha, bavuze ngo ku murongo wa 10 ngo naho nyene jewe nzonezerwa uhoraho, mimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. 19 uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi azoma kugendagenda ku dutwe tw'imisozi yanje. Yesu ashimwe. Nguhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi azoma kugendagenda ku dutwe tw'imisozi yanje. Haleluya. Ikindi nagomba kuvuga, kugira umunezero mu Mana yawe nukuba muri wewe harimo inkomezi z'Imana. Yesu ashimwe. Nukuba muri wewe utadendebuwe n'ibibazo. Hamwe nuko hari ibibazo ugasanga muri wewe hari inkomezi. Kuko ibihe bigoye bitumaramo inkomezi. Haleluya. Ni gute ibihe bitotumaramo inkomezi? Ni gute ivyo twahuye navyo bitotumaramo inkomezi? Haleluya. Nehemiya, muri Nehemi igice 18 ku murongo wa 10 havuga gute? Wodufasha Nehemi. Maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze, munywe n'ibisosa, n'abatagira ico bafise
mubarungikire, kuko uyu munsi werejwe uhoraho. Ntimubabare, kuko umunezero w'uhoraho arizo nkomezi zanyu. Haleluya! Mu munezero niho hari inkomezi zawe. Uwo munezero bavuga si umunezero uvuye mu byo hanze, si umunezero uvuye mu mahera waronse, si umunezero uvuye kuri bimwe bize ejo bikahava. Umunezero w'uhoraho ngo nizo nkomezi zawe. Iyo tuvuze ngo gira umunezero mu Mana yawe, mu yandi majambo, ambara inkomezi. Haleluya! Ambara inkomezi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ku munsi w'ivyago, ku munsi w'amagorwa, niwadendebukirwa, inkomezi zawe zizoba zari nke. Umunezero w'Imana nizo nkomezi zawe. Inkomezi zawe zingana gute? Yesu ashimwe. Inkomezi zawe zingana gute? Burakeye iminsi yacu 33 twarambaye inkomezi. Haleluya! Ariko inkomezi wambaye ni inkomezi zijanye n'ibihe twamaze. Ni gute rero wo kwama by'ukuri wuzuye inkomezi? Ni gute ibihe bitokumaramo inkomezi? Ni gute inyuma y'aya masengesho woguma uri strong, woguma uhagaze face y'ibihe bihindagurika? Haleluya! Ni igihe utoshira umutima n'amaso ku byo wahuye nabyo, ugashira amaso ku Mana. Haleluya! Yesu ashimwe. Ibihe nibiza, ibihe bigoye nibiza, tumaze ibihe byiza mu masengesho. Ibihe twamaze si ibihe bivuga ngo nta bibazo tugihura nabyo, ibibazo c'est fini. Mwama mwumvise abantu bahambye ubukene, bakoze des cérémonies zo guhamba ubukene? Mwarabumvise bamwe? Byageze gute? Abantu bose bakoze umunsi mukuru wo guhamba ubukene baciye bakena. Nta bukene buhamba. Aho ntiwowe ukisenga. Imana niyo kwemera ko ukoranya abantu ngo urahambye ubukene. None Imana yo ntibibaho. Aho ubusezereye amago c'est fini, ibibazo nimujye nimunywe, zakwiye 10 miliyari ziriko. N'umwuzukuru ashobora kuzorya ari mu nzu. Ako kanya bawugura umuryango abadayimoni. Ntituzi biba, mugabe biba bimwe mwama mwabibonye. Ntitwaje gusenga ngo dukubure ibibazo n'ingorane mu buzima bwacu bwa misi yose. Washaka iyo twasenze, Satani ashobora kugwiza ibitero. Bamwe muri mwebwe uku kwezi mwaguhuriyemo n'ibitero. Si ukuvuga ko mutari ko murumvigwa mu masengesho, mwari ko murumvigwa, mugabo Satani yari yavyuye ingunza. Hari umuntu twabaje ati mbe burya kuvyura ingunza Bibiliya ivuga kuri Satani ni iki? Hari uwatubwiye ati urabona kumwe dendo ikakama, abazi dendo, dendo hari usanga ciyumva kikakamisha, ntihajya kiba kivyuye ingunza. Rero Satani hari igihe avyura ingunza, kandi yaravyuye ingunza. Haleluya! Rero ibihe nibihinduka, n'ejo bizohinduka, na hirya y'ejo bizohinduka. Suko tutasenze, nuko ariko biteguwe igihe turi ngaha mw'isi. Twavyumvise mu Baroma 8. Haleluya!
ngo nta kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana ruboneka muri Kristo Yesu. Ngo naho bivya, naho bamarushwa, ibyoza byose, haleluya, umunezero w'Uhoraho izo nkomezi zacu. Bene data, turahamagarirwa kuzogenda twiyegurira Imana cyane, kuko utwo twiyegurira Imana cyane dushiraho ibihe byo guhimbagwa bivuye indani bikaganza hejuru y'ibihe, ariko kandi hari kwambara inkomezi muri twebwe. Yesu ashimwe. Inkomezi zawe zingana gute? Ugende wunguka inkomezi. Haleluya. Ugende wunguka inkomezi. Kunguka inkomezi bisigura iki? Nukuba umuntu anesha ubwoba. Yesu ashimwe. Aha ntidushaka kugusengera kugira ngo ntuzusubire kugira ubwoba. Ukomeye, uri umuntu akomeye, muri make ufise umubiri ukora nk'uko umubiri Imana yawuremye ukora, ubwoba utegerezwa kubugira. Mugabo bakubwira ko ubwoba siriya santima wumvise, ahubwo ubwoba buza kuba ubwoba igihe bwakubujije gukora icyo wategezwa gukora. Dushaka kuvuga ati nukuri ni munsengere kugira ngo nzohagarare hari imbere shinga intahe nafise ubwoba. Iryo sengesho ntiribaho. Pawulo avuga ati munsengere kugira igenzo abandi ko ndavuga ubutumwa bwiza nze mpabwa insiguro, nze nshobore gusigura nk'uko nkwiye gusigura. Ahubwo isengesho nirivuga ati Mana turamusengera kugira niyahagarara hari imbere akoreshwe nawe. Turamusengera kugira niyahagarara hari imbere nukuri ashinga intahe kuko bamugiriye neza. Nayo ubwoba se ine biri mu bintu ndemanwa kumva umucece. Erega naha ndabufise. Niyo mazaka atabwo fise. None raba amaso yanyu mwe aha mfise umucece. Mugabo naho haje umucece numva inkomezi. Haleluya. Nta muntu yo kubwira ngo hari imbere aha ni hamenyerwa bene data. Amwe uvuga ati bene data narahamenyereye, wowe umeze nka wa muntu ahamvye ubukene, Imana yo cihagukura cyeka hagukubitira hanyene. Pawulo avuga ati dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Muri ivyo vyose dushobozwa n'uduha inkomezi. Haleluya. Rero iyo bavuze kwambara inkomezi n'ahantu umuntu anesha ubwoba, haleluya, akaronka inkomezi zo guhangara ibibazo. Kugwaza umwana, urabibona? Kudatahurwa ku kazi, ikigwara kigusinzikaje mbwa muganga akamubwira ati ntacyo tubona. Guhahazwa n'ibintu bitandukanye, ibitero by'abapfumu, ibitero by'abarozi. Hariho uburere mwumva uburozi ku matwi, ariko hari ubundi burere uburozi abantu babubona. Hari amakaritsiye umurozi aza umwumva kwibata agatambuka nk'uku ntambuka, ikirenge kimwe, ikirenge cya kabiri, icya gatatu, ukavuga ati ya. Birabaho cyane bibaho. Hari abarozi atambuka, urabona ko igihe umuntu aca ku mabati ukamwumva agatambuka neza. N'icyo gihe bica bigenda gute? Uca ushaka kujya kuri toilette nawe utoshikayo. Utoshi? Aho tuvira nga twambara inkomezi. Kwambara inkomezi nukunesha ubwoba. Haleluya. Nukunesha ubwoba
ugashobora guhagarara mu bibazo. Ivyo bikagaragaza n'inyifato yawe. Birumvikana? Kwambara inkomezi nukunesha ubwoba bigatuma uhagarara wemye mu bibazo. Ivyo bikagaragazwa n'inyifato yawe. Mu nyifato harimo ivyo uvuga. Haleluya. Hagati mu bibazo dukwiye kugira inyifato y'abatura amajambo meza. Hagati mu bibazo dukwiye gupfukama tugasenga. Hagati mu bibazo dukwiye kuba baremesha abandi. Kwambara inkomezi ni kunesha ubwoba, bigatuma wafronta ibibazo. Hari abantu mu bibazo bakubitwa bagakubitwa hasi, abandi bakiruka. Ariko hariho abandi mu bibazo bavyafronta, babihangara. Babihangara gute? Mu kuvuga Imana yabo. Ega nta bundi buhinga beneda. Ibi si ibintu tuvuga ngo yarabishoboye ngo numukizwa wa kera. Oya, nukumenya umugani wa wundi ngo comment les choses fonctionnent. Bisigura ngo ubwoba ntibuzobura kuza, ariko hagati mu bwoba nesha ibibazo. Buneshe ushobore guhangara ibiriko biraba. Ubihangaza iki? Ubihangaza amajambo yo gusenga kwawe. Aho udashira amaso ku biriko biraba, ku byo wumvise, kutambuke ku mabati, aho hagaruka ukavuga ati mwijuru hari Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Nivyo tubona rero ngaha, nguhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi. Ngo niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi. Ibirenge vy'impongokazi bimeze gute? Kuba afise ubushakashatsi. Biragenda n'ibiruha, kandi impongokazi burya iri rapide. Ikwirutse ko nukubita intambwe 10 itarafata agatsitsiri. Ivuye hasi ni pa. Ngo ngahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi. Ngo mu bibazo, haleluya, iyo namenye Imana yanje, nkashira umutima n'amajambo yanje ku Mana yanje, nkasenga, bituma ivyo hanze atari vyo birongora ubuzima bwanje, ariko Imana iba muri jewe akaba ari irongora ubuzima bwanje. Haleluya. Ivyo bigatuma mbandanya kuja imbere kujya kw'impongokazi. Ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi bivuga ngo sisubira inyuma, bivuga ngo siniyonjorora, ahubwo ndahaguruka nkabandanya. Haleluya. Ngo kandi azoma kugenda ku dutwe tw'imisozi yanje. Yesu ashimwe. Aho umwe wese arafise umusozi. Umusozi ni ca kintu mu buzima bwawe kiri hajya. Burya aho umwe wese arafise ikintu kiri hajya. Nta muntu adafise ikintu kiri hajya. Oya, nta n'umwe. Ndafise ikintu kiri hajya. Nawe urafise ikintu kiri, kijya kintu kiri hajya ni umusozi. Yesu ashimwe. Ariko Yesu muri Mariko igice ca 11 abwira intumwa ti ntimukabwire Imana umusozi wanyu, ahubwo mubwire umusozi Imana yanyu. Ntukaze kubwira Imana ibibazo vyawe, ahubwo haguruka ugende ubwire ibibazo Imana yawe. Haleluya. Uje kubwira Imana Mana nukuri uriya mubanyi vyase aguma avuga ko dushonje, kwiri barabara yatwandagaje, yadukuye impuzu. Aho rero yagukuye impuzu. Yadukuye impuzu naco tucambariye turi gusa. Waje kubwira Imana ibibazo.
waje kubwira Imana umusozi. Haleluya. Ahubwo bwira umusozi Imana yawe. Wa musozi we uriki imbere ya Zerubabeli. Wa musozi we uriki imbere yanje, kuko mfise Imana. Aho uri kuratambukira ku dutwe tw'imisozi. Haleluya. Rero bene data, ntitwovuga byinshi, ariko kandi mu buzima bwo kwiyegurira Imana harimo umunezero. Haleluya. Uyu munezero utuma ibibera hanze atari byo birongora ubuzima bwacu, ngo tuba abantu batakaje kazoza, ngo tuba abantu bidoga bumva ko baherekeje, ngo tuba abantu bumva ko bari sous les échecs, bari sous les déceptions, baba abantu bumva yuko ata mpamvu y'ukubaho, ubuzima bwabo bwakwamye. Ariko bituma by'ukuri muri twebwe habaho ibihe byo guhimbaza Imana, ibihe bimeze neza, ibihe biva muri muhemu yera, biza kuganza hanze, bigatuma tubaho tunezerewe independama y'ibibazo. Ariko kandi iyo twiyegurira Imana habaho umunezero muri twebwe, umunezero utuma twambara inkomezi, tuba abahizi b'abanyenkomezi. Aho mu buzima ubwoba bushobora kuhaba kubera amakuru twumvise, kubera ibibaye, kubera ibidushikiye, ariko ivyo bigatuma dushobora guhangara ivyo bibaye. Apana mu buryo bw'umubiri, ariko mu kubikura kw'amaso, tugashira amaso ku Mana yacu. Haleluya. Ivyo bigatuma vy'ukuri dushobora kwavansa dans la vie. Yesu ashimwe. Erega ibibazo rimwe na rimwe, hari ibibazo bitubuza kuja imbere. Amena. Gute? Nama n'abashingiye intahe, narigeze kuba mba mu nzu y'uwundi, uwo muntu igihe aje nkiruka, iyumvira umugabo apanze inzu, yagiye mu ideni ukwezi kumwe amezi abiri, hajya baje kumwishyuza agaca yiruka. None uri kuraja imbere cyane uri kurasubira inyuma? Uri kurasubiza ibirenge inyuma. Ariko kandi kwa Mungu uraza kuza muri minevame, uvuga ati ndagushima Mana, ndaguhimbaza. Ibyo sivyo. Mugabo nize kwambara inkomezi, niga kwicarana n'uwo mugabo, za ndamubwira ati mzee, mfise Imana. Mfise Imana. Tireri iyo Mana yawe nigufashe umikiringo uzomera amahera kugira ngo nemere ko mfise Imana. Ndabwira ati mfise Imana mpamezi abiri. Mugabo meje kuvuga ati avuga ati ndi piège. Amezi abiri. Muri ruwaye amezi 10. Hari umuntu arahera na amezi 10 ya ruwaye hano. Sa? Umwaka. Kwemera kuzori amezi 10 mu mezi abiri. Arambwira ati sawa ndavyemeye kugira ndakwereke ko ndakugiriye derogation cyangwa ndaguhaye faveur. Ni mugende rero ndungi ku muntu ugende kubisinya mu butungane. Ndavuga ati sha mugabo urambabaje gose. Ti nuko bimeze. Nca ndagenda. Ngiye sanga erega sanga ni gusasa. Sanga n'urubanza. Ndavyemera imbere y'abashinganahe bangahe? 3 bambaye neza. Akandi kankoze ko nuko navyemeye quartier iri ngaho. Uraza urubanza rwa mbere ruheze baca bakirwa kabiri, abantu bakiri barindiriye urwa kane. Nuvuga ngo bambajije nabo tubana mu kibano batazi ivyanje, baca bahava bamenya ivyanje. Mugabo Imana yanteye iteka mwayo mezi abiri.
Haleluya. Kiba cyakoretse. Wa mugabo yaza nkiruka ndamushira amaborudero arambwira ati none izi nizi wawe. Namubwira ati none ubona zanditse kundi. Arambwira ati ya mana wambwiye ndayibonye. Haleluya. Rero hari ibibazo biza wagira ubwoba ukacuryama hasi cyangwa ugasubira inyuma bigatuma atacuzovamo. Ikibazo udahangaye mu Mana ntikivaho, kigumaho. Ariko ikibazo uhangaye mu Mana kiravaho mu izina rya Yesu. Ahari ingwara mutegerezwa guhangara mu kwizera. Haleluya. Hari ibihe by'ubugaragwa mutegerezwa guhangara mu kwizera. Hari ababacokora mutegerezwa guhangara mu kwizera. Haleluya. Haleluya. Rero tunesha ubwoba, twambara inkomezi. Haleluya. Tumaze kwambara inkomezi duhangara ibibazo kugira ngo dushike ku rugezo rwo kugendera ku dutwe tw'imisozi yacu. Bene data, hari amasengesho nasanze atariyo. Ushaka kumara umwaka nama ntanga akarero kw'aka kantu. Ushaka kumara umwaka ubwira Imana ati Mana kariya kantu katavuyeho simbandanya. Iryo sengesho siryo. Mu yandi majambo waje kubwira Imana kaka kantu gakomeye, ariko Imana ivuga ati erega kajya kantu gahari wowe ushobora kwavansa. Hari ibibazo byinshi twazanye aha muri Jeune Prière bigihari. Wiuno. Erega hari bigihari. Aha nitwoba emotionnel ngo tugende tuvuga ngo bana ngo ubu ni mahwi. Hari ibyo dukuye aha byakemutse, hari n'ibyo dukuye aha bigihari. Birahari byinshi. Yesu ashimwe. Suko Imana itumvise gusenga kwawe, nuko Imana igomba kwigaragaza. Igihe Yesu baza kumubwira ati Lazaro umwe ukunda aragwaye ari ku mfiro, Yesu yababwiye ati ijya ngwara siyo kumwica, niyo gushimisha Imana. Aka kantu gahari kugira ngo Imana yiheshe icubahiro kagihari. Biriya bibazo naho musose mu masengesho bigihari nibyo guhesha Imana icubahiro. Kubera iki? Mutegerezwa kwavansa, mukaja imbere, mugatera imbere, mukabisiga mu ikorosi, mukabidubura, mukinjira mu migabane yanyu. Haleluya. Ikibazo uragica kukinjira mu mugabane wawe kiri hajya nyene. Haleluya. Rero gira umunezero mu Mana yawe. Bisigura iki? Ni ugushiraho ibihe byo guhimbagwa hanze mu gusenga no mu kwinginga. Haleluya. Umunezero wa mpwemu ukava muri wewe ugakwira hanze hose. Ikindi ni kwambara inkomezi. Munezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Imana ibahezagire. Dukomere Imana amashyi menshi. Dusabe bene data bashike ngaho imbere kugira dufashanye abandi tuvyaguruke. Haleluya. Reka vyaguruke mwene data dutangure gusenga. Aya majambo tuyinjize mu buzima bwacu. Haleluya. Ndabona abantu bariko barimvira ati nukuri jewe mvuye mu masengesho atagikoretse. Ayo n'amajwi y'abadayimoni. Narinzi ko nzova mwaya masengesho Imana inyishuye. Ayo n'amajwi y'abadayimoni. Aha twese twarishuwe. Twese twarishuwe. Haleluya. Bisaba kukura amaso ku kibazo ugashira amaso ku Mana. Imana iraza kukubwira ko wishuwe. Twese twarishuwe. Inyishu y'Imana si ikuraho kijya kiguhanze. Inyishu y'Imana ni ikwereka de strategy, ni iguhagurutsa.
haleluya, ngahindura ibirenge byawe nk'iby'impongokazi. Inyishu y'Imana ni iguhagurutsa mu kibazo ukabandanya, iguhagurutsa mu kibazo ukabandanya. Reka uduze ibiganza byawe. Mana, turagushima ku bw'umuhemu wawe yera waduhaye. Muri uwo muhemu hariyo umunezero, hariyo amahoro. Haleluya. Shima, shima, shima. Gira Imana, ndagushima. Merci pour le salut. Ndagushima ku gakiza nakiriye. Oh, urakoze, 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 urakoze mwami. Ndagushima kubera bawe, ku bwoko bwawe. Twiyeguriye gusenga, kukurondera, twisonzesheje dusenga. Turagushima Baba. Haleluya. Uri Imana yumva abasenga. Wumvise ijwi ry'ugusenga kwanje. Dawidi aravuga ati wumvise ijwi ry'ugusenga kwanje. Shima Imana uti wumvise ijwi ry'ugusenga kwanje. Shima ati uhereye umunsi wa mbere twinjiye hano, nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa kanje utarizi, nta jambo na rimwe ritashitse mu gutwi kwawe. Waranyumvise nsenga uhereye igihe twashira umutima ku kwisonzesha, kwiyegurira Imana no gusenga. Nta jambo na rimwe ryakorokeye hasi. Ibyo twasenze byose Imana yarabyumvise. Shima, duza ijwi ryawe, ugura akanwa kawe. Satani ariko arakubwira ngo erega umwana aragwaye, erega ikibazo mu rugo kiracyahari. Satani arakubwira terega ku kazi, byagumye kwa kundi. Erega indwara uko bayizanye niko ikimeze. Mu rubavu biracyari kwa kundi, mu mugongo biracyari kwa kundi. Satani niko aguma avuga. Haleluya. Nawe vuga ngo erega Mana, nashize umutima kuri wewe, nugura akanwa nerekeza gusenga kwanje muri wewe, kuri wewe. Umvise gusenga kwanje, umvise kwinginga kwanje. Ndagushima. Haleluya. Yesu we, turizera. Maya saya fire. Turizera, turizera. Ukwizera ni kugendana n'ibyo tubona. Tuvuye hano mu masengesho dufise ukwizera ko wumvise gusenga k'umwe wese. Haleluya. Ng'inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotse igihe cyose twaje hano. Amaso y'Imana yarakubonye. Inyonga z'Uhoraho zari kuri wewe, ngo n'amatwi yiwe ayabangira kugusenga kwawe. Igihe haleluya waduze ijwi usengera urugo rwawe, usengera umwana wawe, usengera ikibazo, usengera visa, usengera abo muvukana, usengera ababyeyi bawe. Igihe cyose wahagaze usengera proje yawe yakwamye, usengera amashuri yawe, usengera umugore wawe, usengera umugabo wawe. Amatwi y'Imana yarabanguriye isengesho ryawe. Imana yumvise gusenga kwawe. Ibyo wasenze Imana yarabyumvise, yarabyakiriye. Haleluya. Oya saya, ntugire ubwoba. Imana iriko irabikora. Bwira Imana ati uriko urabikora, uriko urabikora. Simbona ingene ubikora, kandi ingene ubikora nabyo nomenya. Sinzi uko ubigenza, ariko icyo nzi ndafise kwizera kuri kurabikora. Uriko urihesha icubahiro. Turiko turakira, twarabohotse, biriko birakoreka. Turagushima, tuguhaye amashimwe, tuguhaye amashimwe, tuguhaye amashimwe, tuguhaye amashimwe. Nusamare, tuzi ibiganza byawe. Shimira Imana ku byo wasengeye byose. Iyumvire ibyo wasengeye, iyumvire ibyo wazanye imbere y'Imana. Ng'inyonga zayo zari kuri wowe, n'amatwi
bikomeye rimwe twarabibonye ibindi twiteguye kubibona mu gihe gikwiye tuzishega tuzobona tuzobigako tuzobigenderamo shima shima imitima iguye umwuma vy'ukuri Uwiteka yakoze vy'ukuri umutima wanje uravyemeza ngo wera 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 ego vy'ukuri umutima wanje uravyemeza wera 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 hari impamvu haleluya guca bugufi nkaririmba indirimbo yankomereje yego 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 yumvise gusenga kwijwi ryanje nukuri umutima wanje uravyemeza ngo wera 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 hari impamvu interayo nkaririmba indirimbo Yesu yankomereje uyu mutima wanje umwami yumvise ugusenga nukuri umutima uravyemeza ko wera 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 haleluya ndagomba gusengana n'abantu satani yariko arabwira ati biheze ibibazo bigihari bwira uwo musozi wa musozi we uriki imbere ya Zerubabeli reka ubwire uwo musozi ati Imana yaranyumvise nta bubasha ufise ko we uri ngaho mugabo nta bubasha ufise ko uri ngaho jewe nje imbere uri ngaho je sindi ngaho je nduwutera imbere zimya amajwi yariko arakubwira ngo biracari kwa kundi senga duza ijwi ryawe bwira umusozi senga anka iterabwoba ry'abamugwanyizi bwira umusozi tiya wa musozi we uriko imbere ya Zerubabeli uriko imbere yanje nta bubasha ufise ko ntaco ufise mu rugo rwanje ntaco ufise mwiriya affaire ntaco ufise mu rugo rwanje ntaco ufise mu vyanje ntaco ufise mu binyerekeye iri ni isengesho ry'inkomezi iri ni isengesho ry'ubushizi bw'ubwoba sohokana ngaha inkomezi ntusohokane ngaha intege nke ntusohokane ngaha l'esprit haleluya apati ntukure ngaha imwemi itsinzwe ntukure ngaha imwemi ineshejwe kura ngaha imwemu inesha kura ngaha imwemu y'intsinzi proclame intsinzi atura intsinzi yawe mu mana
irabikora. Imana yumvise amasengesho yose nakoreye aha hantu. Iriko irakora, iriko irakora, iriko irakora, iri alevre, iri kugikorwa mu mubiri wanje, iri kugikorwa mu rubyaro rwanje, iri kugikorwa muri je, mu byanje, iri kugikorwa mu muhamagaro wanje, iri kugikorwa mu binyerekeye, iri kugikorwa. Senga, senga, senga. Bwira Imana yawe, bwira umusozi Imana yawe, bwira umusozi ko Imana yawe ikomeye. Vugira hejuru y'ibihe, tamba tamba ku dutwe tw'imisozi. Bwira umusozi, tamba tamba ku musozi. Igihe cyose Abisirayeli batera ubwoko bwabahagurukiye, Imana yabaha intsinzi. Ngo barakinagiza umwansi, ngo bakabaherengeteza, ngo ntihasigara n'uwo kubara inkuru. Natwe uyu munsi ni uwo gukinagiza umwansi, ni uwo gukinagiza umwansi. Ngo babakubita ingenda soswa, reka dukubite umwansi ingenda, ubakubite no gushika ku wa nyuma, no gushika ku wa nyuma. Uwa nyuma n'uwo yariko aravuga ngo wamaze ibihe by'ubusa, wiyiririje ubusa, waruhiye ubusa, uwo ni wasigaye. Reka umubwire ati ndakwirukanye. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Senga, 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 senga. Ati nta n'ukubara inkuru asigaye kuri uyu munsi, n'amasigarira yose arakuweho. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Ibicaniro byakugwanya byatureka umuriro, ibicaniro by'abadayimoni. Kandi diable ikambi y'abadayimoni, reka ugende uyituriye, reka uyisuke mu muriro, reka ubakubite ingenda gushika ku wa nyuma, aho atari ukubara inkuru. Rwana, twarumvise ko abo turwana atari inyama n'amaraso, ngo tunigana n'abakuru, tunigana n'abaganza, les princes de ce monde. Ariko turi kumwe n'Imana. Oya saya faya, turabanesha, ntiturabaneshwa ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Rungika umuriro mu kambi y'abadayimoni, rungika umuriro ahari indaro y'ibitero, rungika umuriro mu ngabo z'abadayimoni, mu ngabo z'umwiza. Reka tubakubite. Ndabona bariko barakubitwa ingenda, ndabona bariko barashwiragira, bazananye inzira imwe, bari bazananye inzira imwe. Ndabona bariko barashwiragira, basubira
ugira neza shima ibyo ukora birahambaye nari narakumvise none ndakubonye uri yawe 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 ugira neza ibyo ukora ego birahambaye nari narakumvise none ndakwiboneye uri yawe yawe ugira neza ibyo ukora ego ego nari narakumvise none ndakubonye uri yawe yawe uri yawe bene data nta bundi buhinga devons nous révolter tegerezwa kwikunkumura umwansi haleluya tukamubangamira dans la prière turahejeje ejo tuzoheza ariko kandi ugende ufise ishavu ryeranda umwansi umukubite muri novembre umukubite muri décembre utangure 2026 waka